rero hari abantu dufise dutunze barondera ibiva mu kuboko kw'Imana hakuronderanye n'ukuboko ho kurondera Imana barondera ivyitanga rero hari igihe urotori ibiri mu kuboko gatwara duke ugaca wiruka wibaza ngo biraheze kumbe bisigaye inyuma biza bifise uburemere gusumba. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka twongere tubaramutse amahoro y'Imana kandi tubayikaze inshuti namwe bakunze mudasiba gukurikirana ibiganiro cyo kuri Tarsis Hope Ministry TV. Ndabibutsa ko tuje mu kiganiro cyacu cuno munsi, kiganiro kiza kuba gihagarariwe mu buhinga bw'isumanye na cyo nyene nubwo mutambona ni protector kingiwe ngo mwite Mr Polo. Muri kino kiganiro murazi yuko kenshi tuba dufise abatumire abakozi b'Imana bafise ivyo bakoze, ivyo bategura gukora. Ariko kandi nyuma ya kamera ndi kumwe na wa musore wanyu mwite Wizo B cyangwa mwite Wizo, ariko kandi n'umuntu akuze taza kumva ngo n'umusore ngo musaba ka nimero. Ariko kandi dushimire mwebwe mwese mumaze kwandika mugira ico muvuze ku biganiro tumaze iminsi tubashikiriza, bimaze iminsi bica hano. Tubashimire, twarabonye ubutumwa bw'abatari bake abari mu bihugu bigiye bitandukanye. Muzi turagarutse muri kino kiganiro rero sinza kuba ndije nyene nko musanzwe muzi ko tuba turi kumwe n'abatumire muri studio. Nakiriye abakozi b'Imana babiri mwamaze kubabona, abashinga ntaye harimo umwe mwigeze kubona mu misi ari hano natubwira ijambo ry'Imana, tubwira ibintu bijanye no gusaba ati musabe muzohabwa, muronderega muraronka, ariko kandi munaramutsi ntimwishinge gusaba gusa, ginda mu dodore hanyuma mwogororigwe. Yitwa Samso kubw'Imana turakura mu kice. Nanjye ndabaramukije cyane gose. Amazina nayapfutse ko canke nihenze? Nayo nyene kubw'Imana Samso. Ego. Kaze cyane muri kino kiganiro. Rakoze cyane gose. Ego. Kuva muvuye hano muduhaye ubutumwa bwiza buce mu ijambo ry'Imana, twari twavuze ko tuzobatumira kugira ngo mutuganire kubijanye n'igiteramo twigeze kubona mwakoze. Mbanze ndabashimire ko mwitavye ubutumire. Murakoze cyane, namwe ndabashimire kuba mwanyumviriyeho mukongera mukantumira. Ego murakoze cyane. Inyuma y'irya jambo ry'Imana abatari bake barafashijwe, twarabonye bagiye batwandikira. Iyo utanze ijambo ukabona abantu baryakiriye neza uvyakira gute nawe? Iyo mu bisanzwe iyo ntanze ijambo nkabona abantu baryakiriye neza, cyambere ndanezerwa kubera ko Imana iba yandungikanye, banabonye yuko hari benshi cyafashije. Yego sante sana. Nuko ariko kandi ku rundi ruhande ndi kumwe n'undi mutumire baje bazananye, mwite Aimable igira uko ishaka cyangwa mwite Papa Israel, mwite Aimable, byose birashoboka. Nawe tukuramutse amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana bane namwe. Amen amen. Aramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Aimable nawe umeze neza? Twe tumeze neza, sinokurirwa ndabihisha, tumeze neza gose. Biranagaragara hajya ngo akuzuye ntikamuriko. Niko babivuga. Kumugani w'itundi bawuciye. Nawe tukoye ikaze muri kino kiganiro, ndizera ko tuza kugirana ibihe byiza. Merci sana kweli, turaryohewe gusura kubabona. Twabaheruka kera muduterera surprise, ariko no munsi mwari mwaduteguje, turabashimiye rero. Merci sana. Merci. Niko imeze, twebe tujara n'abateguwe n'abatiteguye bose turajaniranya gusa tugashika iyo duhaye tuja nta handi atari mu ntumbero yo guteza imbere igikorwa c'Imana, guteza imbere ibikorwa by'Imana yahaye impano. Nuko rero mu kiganiro cy'uno munsi nagomba tuze kugaruka gato mubinyemereye, ndazi ko hari byinshi mufise mugiye kuganirira ariko aradukurikirana, ariko kandi mubinyemereye turaza kugaruka ku giteramo twabonye mwakoze hari mu mpera z'umwaka. Nihenze umenga hari kwigenekerezo rya 2028 ukwezi kwa 12 umwaka urangiye w'2025.
giteramo twebwe niho twarabonye abantu benshi bari bacitabiriye tubona abantu buzuye umunezero. Imbere yuko tugaruka kandi kuri bino byaranze kino giteramo nagomba kubanza kumenya kubera iki mwateguye kiriya giteramo imbere yuko tuza kugaruka mu byo twagiye tubona byari bikiranze. Watubaje ngo kubera iki twateguye igiteramo. Mu bisanzwe bavuga ijambo ry'Imana ratubwira ngo ukwizera kutagira ibikorwa ntaco kuba kumaze ngo kuba gupfuye. Rero kumvo zivyo twariyumvire ati ko twizera tugahimbaza tukaririmba tukizera basi tukari mu bwo buzima bwo kwizera. Ni gute abandi bantu bo kwakira ubwo buzima twebwe twakiriye. Niko duca tuje hamwe rero turiyumvira ati dushingwe ibi dukora ibi nibijya mwabonye rero twabonye ubwiza bw'Imana. Imana ishizana ingufu zayo twebwe twatanze novuga twatanze umwanya. Imana ishizana ingufu zayo ikizana ubwiza bwayo ikizana amavuta yayo ibintu bigenda neza no kuri ariko ndabanyoteza ujya akari nyuma karahinda. Yego hari ibindi twiteguye kubona vuba. Ntugire ikibazo burya ijya novuga ko ari ya introduction burya akari nyuma karahinda kabisa. Natwe tuzoba twari kabisa nta na kimwe kizosura kuducika ndetse ko nibindi bitigeze binatucika. Samson twarabonye kijya giteramo mwari mwiteguye bihagije. Giteramo twako cari mu buryo bwinshi turavye ukuntu mwari mwambaye uravye bikoresho mwari mufise byaragaragara ko mwaciteguriye bihagije. Imbaraga z'akanoti zivahe? Mu bisanzwe twege kubera ko tuba turi ku gikorwa navuga ngo Imana yadutumye gukora ngaha mu isi. Twege umujanye n'akanoti tubavuga ngo tuba dufise menshi ariko muri duke tuba dufise twereka Imana hanyuma ikagwiza byo tuba dufise. Kurako ivyo twizera ntitwizera byinshi dufise ariko bike tuba dufise nyene. Yubizanye imbere y'Imana uvuge ko imbere igihe Imana yagendera Mose igomba kumutuma ubwoko bw'Abisirayeli yamumajije ufise iki. Icyo nyene yari afise ya nkoni nyene yari afise niyo yakoresheje ibitangaza. Havamwe ikintu gikomeye kandi wewe yayifata yuko ari yo gukubita intama bisanzwe ariko mu nyuma haza kuvamwe inkoni ikora ibitangaza. Rero muri ivyo nyene yari afise nivyo Imana yakoresheje. Natwe nisibavuga ngo dufise ubutunzi bwinshi akanoti keshi cyangwa amafaranga oya ariko nyene nayo tuba dufise twereka Imana hanyuma Imana ikagira gute ikamenya ko nibikora kugira ngo ibikorwa vyayo bigende neza cyane gose. Tugarutse kwa Aimable ujya mugwi usanzwe witwa gute? Ujya mugwi no mugwi witirirwa guhimbaza ni himbaza kwaya cyangwa ko hale himbaza niko yitwa ariko entreta no mugwi uzi ubwiza kabisa ndabihamya. Yego coco hari ikintu bavuze mu Kirundi ngo sagaseseshwa rumuri. Ni kimwe bavuze ngakuziye ntikamuriko na cyane rwose. Umugwi wo guhimbaza no gutazira himbaza kubera iki himbaza ubere uko mutawita semerera mutawita fuka Imana fuku amazina bari menshi. Impamvu twawise himbaza so novuga ko atari twebwe ahubwo ari hishurirwa rya Mpwemu Yera atubwira ati burya hakenewe ibi kuko amazina bari menshi ariko uko Mpwemu Yera aba ashaka niko muyita. Rero kwitwa himbaza biba bivana nico Mpwemu Yera aba dushaka ko mwiyo minsi cyangwa twebwe adushaka ko twarigiye ahantu turubaze none twebwe Mpwemu Yera yaduhamagariye iki mwijuru tuzoza gukora iki mwijuru reka nta kintu tuzoza gukora no guhimbaza gusa rujya no mwijuru uzosanga twitwa korali imwe himbaza kabisa. Muri make umwe niwe yavuze ati burya mwebwe mudatamba pole sana muzoza kuvyiga kihe cararenganye twebwe tuba turi mu repetition cyane cyo tuzokora turise kwa data mwicu. Aka kino kibazo ndacerekeze hariya kwa Samson kuva mutanguye no mu guhimbaza mwatanguye ryari nimba mwoba mukivyibuka kumaze igihe kingana go tujya mu uri ku kivi?
ndavyibuka ko urya mu tukiwutangura ntivyari vyoroshe kubera ko turazi twese yuko igikorwa intango harya iragoye usanga ivuna cyane byagusaba gushyiramo ingufu nyinshi rero tugitangura ntivyari vyoroshe twabona yuko hari aho tutazogera bamwe barabivamwo twatanguranye kubera ko babona urugendo ari rurerure harareba bakavuga ati nta buryo buhari muri make ntitubona kuntu ibintu twobikora bamwe baravamwo ariko twe turakomeza turavuga ati uko bimeze kose Imana igomba kuzobishigikira rero navuga ngo turameze hagati ngira n'imyaka nk'itatu sinibuka igihe twagitanguye neza ariko ni hagati y'imyaka n'itatu canke birenga ko gatoya ego kubera abo twatanguranye ubusibo turi kumwe beshi Imana yabahaye promotion uvuga ngo ni igikorwa kidasanzwe iyo gikora uzi icyo uri kurakora usanga harimo iterambere ryinshi cyane kabisa benshi bararose promotion bari mu bihugu byo hanze abandi batera baje imbere abatari bubatse barubatse benshi rero twatanguranye ubusibo turi kumwe dutera tushi imbere muri make kabisa ko turashima Imana aho bigeze turabona yuko imbere mu myaka iri imbere nkuko Burundi babivuga ngo 2000 karani igihugu cifashe Demire swasani igihugu giteye imbere natwe tubibona yuko mwiyo mbonoka zoza urabona ko muri iyo myaka natwe twiteze ko hari ahandi hantu tuzoba tugeze cyane kabisa cyane gose bano bantu mwareze korali kabarera ikabaramura uno munsi bakaba bari mu mugisha wabo muri bino bihugu byo hanze baribuka iyo bapfuye bakavuga bati ko ndose no madorari 2 reka rino rimwe ndarirogeke muri himbanza tusanzwe tubizi mu buzima busanzwe barakora niyo uri umuvyeyi ushobora kuvyara abana umwe akakubera ikigaba undi akakubera umugisha rero muri make nuko no bivuga nabitumireje muri iyo nzira hariho bamwe baba bibuka bakibuka ati ibikorwa twahoze mu mugwi runaka hari icyo badufashije twarabonye ko hari ubuzima twakuyemo hari abavyibuka bakavuga ati igikorwa kigeze he mugomba gukora ibikorwa ibihe bakavuga ati reka dushiremwo kiganza gitoyi aho baba bageze n'abandi nyene tuvuga ngo nuno munsi tutanavugana tutanibuka yuko batanibuka yuko twabanye yego ari jambo nageze gusoma muri Bibiliya nsanga rivuga ngo nimwamara kujya mu gahimba kibaka mu kubaka amazu meza mukayabamo cyane ngo amasho yanyu n'imikuku navyo bikagwira ngo mukagwiza amafeza n'amazahabu ndiko mbwira abantu bari hanze y'igihugu yego ngo mbere ivyo mubize byose bikagwira muze mwirinde imitima yanyu yoye kwishira hejuru cyane bene majambo arija mu nyari cobero mukuru w'igihugu c'Uburundi akunda kuvuga ati ntituze twibagire iyo twapfuye ni niragikumbure twasigiwe na nyene cobero nyakwigendera Petero Nkurunziza cyane gose tutumbere hariya kwa Aimable gira kagohe upfuniye rero bano bantu baciye bibagira kubera bariye bagahimba bakaca bibagira iyo bavuye bakibagira korale himbaza ariyo kumbure yabaye na source yabagira bashobore gushika mu buzima bari muno munsi. Okay, murabona ibi bikorwa tuba turiko turakora burya vyataka impande zose vyataka impwemu bikataka n'umubiri rero iyo ugiriye ubuntu wewe ugaca iwewe uronka promotion vyihuta ntuzoce umenga we warataye yari yo nzira burya inzira igutahana ntiwoyibagira ugiye gusuma karonka ni sawa ariko ntiwibagire inzira waciyemwo kugira urinde kuzunguruka kuko nubu hazogera igihe bagaruke amakontra bafite hariya ahere usubire bagaruke dukore umurimo rero burya mama wawe naho yo bagwaye ibihere ntureka kumwonka heza kwiyagaza uzana nonga wewe naho yo bacafuye ari mama wawe ntureka kumwonka wewe ntiwoca uvuga ngo ko agwaye ibihere je uno munsi ndahevye oya aguma ari mama wawe rero naho korale himbaza n'umuvyeyi wa twese ni yadukujije niho twakuriye rero uciye ugenda kubera wewe ubona ubuzima menga urisununuye gato Imana irakudodesheje ugaca ugenda ugaca wibagira aho wavuye ubutweretse umutima ko waje gusega utaje gusenga
ako kano gasubiremo twumva ko yaje kugira ucitwereka umutima ko naho twari kumwe wewe utari kurasenga ahubwo ari kurasenga washaka ibiva mu kuboko kw'Imana ahubwo ntiwashaka inyonga z'Imana kabisa. Hari abantu bibiri bivuga ngo abandonda hahiriwe abandondera ubudahumeka kuko ari bubazombona. Rero hari abantu dufise dutunze barondera ibiva mu kuboko kw'Imana ha kuronderanye n'ukuboko. Ho kurondera Imana barondera ivyitanga. Rero hari gihe urotori ibiri mu kuboko gatwara dukeyo ugaca wiruka wibaza ngo biraheze. Kumbe bisigaye inyuma biza bifise uburemere gusumba. Rero no batera kamo abo bantu garuke bakubitiza umutima aho baje bavuye bakubitiza umutima aho bahezagiriwe basubiza amavi ku gicaniro basubiza amavi aho bafukamye bagati Mana ntabara Mana wokora ibi. Rero iyo cyo igutabaye ugaca wibagirwa aho wafukamye ubukozi ikosa n'Imana ibibaye desi. Rero kumvo zo kugira zo kwibuka Imana cyangwa kwibuka ayo bavuye barakwiriye kumva agatima bakavuga ati burya turakwiriye nk'abantu twakuriye hariya turakwiriye gusubira ku gati mbega bimeze gute bagakubitiza kago gatima kuko nibatakubitiza kago gatima n'Imana ntibizoyinezera bizotuma yogara n'izindi nzira. Murakoze cyane. Dusubira kwa Samso twarabonye muri kijya giteramo hari hitavye abantu batari bake abari bitavye barashimishije barahuye nabo mwari mwiteze kwakira canke muravuga muti bariyongeye ko twari twiteze bake haje benshi canke twari twiteze benshi haje bake? Ya twege tugitegura tuba twizeye yuko hazoba hari benshi cyane. Rero kuba twabonye kuri kijya gihe ego turashima gose kubw'Imana yabatumiye bari bashi vraiment bari bakwiye ariko tuba iyo duteguye tuba twiteze ko haba hariho benshi gusumbya hajya ego. Rero abo twabonye twavuga ngo ni bake cyane kuba twari twiteze nubwo batari bake ariko ubundi iyo baza bagasomba hajya mwari kubashira he ko nabonye hari huzuye? Ya twari twateguye ibyo byose twabyumviriye ko kubera ko iyo turategura utumira abantu uriyumvira muri make byose ari twavuze ati mbo ntitwabona haje benshi turashobora kuzoca twungura no hanze bakaba bariho kuko no mu gutumira turabivuga ati ucerewe zohagarara hehe inyuma cyane mwibarabara cyane hanze bivanye n'ikibanza buri kurakoreramo. Yego cyangwa uvyumvire ku iradiyo birabire kuri yego. Umuntu yariko yumva ibintu atabibona ni nko kuvyumvira ku iradiyo ariko urumva bahashitse abari karabona televiziyo niko babimeze. Bano bantu bari hanze y'igihugu tugaruke kwa Aimable. Bano bantu bari hanze y'igihugu baba barabonye kino gikorwa muba mufise urubuga mushobora gushira ko ibikorwa byanyu kugira ngo babone abatari hafi babone uko igikorwa cari cifashe uriya munsi? Abari hanze y'igihugu barabibonye twarabishize kuri YouTube ni Himbaza TV ahubwo murashobora kudufollowinga hirya no hino mukaja kuraba ibikorwa byacu mukaja kudushigikira ni ibikorwa byiza gose bisa neza birimwe amavuta nawe biravye urashobora kuvuga ati vraiment ndabona ubwiza bw'Imana. Rero barabibonye baravuga ati vraiment ati naho tutashizemo ikiganza biraboneka ko hari nyene ikiganza yagishizemwo ikiganza c'Imana kirimo naho tutabibayemwo turabona kabisa ko mwebwe mwasigaye muhagaze mwasigaye mu bikorwa birabashimisha ubwabo vraiment barabona ko batasize abana. Ego nariko ndaraba kugira nanje ndabafollowing ninjiye hano namaze kuhashika namaze kuhashika kabisa. Mwebwe ni Himbaza Worship TV? Yes. Himbaza TV chembona indi televiziyo y'Abanyarwanda. Mwebwe hano ndabona ni Himbaza Worship TV. Cyane mbona neza ko video maze gushira ko zarabwe cyane zimaze kurabwa n'abantu batari bake. Nuko rero tera kamo nk'abashora jenshi ndabikora ndiko ndagira cyo bita sabone cyane subscribe nk'abantu batari hafi ndetse n'abari hafi bokora iki kugira ngo runo rubuga musanzwe mushyira ku bikorwa byanyu rutera imbere gusumba?
ivyo biroroshe ni wa mutima w'urukundo urashobora ukunda Imana ukunda nabo yaremye urashobora gusitora agatelefone kawe cankwe ahantu hose ukunda kwipartaja kuri connection yaba imashini nyabwonko yaba telefone yaba ikindi kintu cyose ukaja kuri YouTube ukandika himbaza worship team ukaraba ibikorwa ndazi ndisiri ko bikuryohera ukagira sabone ukagira subscribe ukagira partage ku nshuti n'abagenzi ukavuga ati cyenda afise ikintu cyamfashije reka ndakirungikire naka reka ndayirungikire naka nawe hari gihe yotabagwa kuko abandi baratabawe hari gihe yohezagirwa abandi barahezagiwe hame ubwami bw'Imana bukabandanya bwaguka mukamara amaza satani ego asante sana nako abari kwaradukurikira tubibutse ko tukiri mu kiganiro cyo guhimbaza no gutazira twakiriye abatumire babiri uyu munsi twakiriye kubw'Imana Samson hamwe na Aimable Girukwishaka n'abatumire kuva hariya muri himbaza worship team nuko rero igikorwa acaratanguye kiriko kirabandanya ahiga bageze no munsi mu bikeshande Kesha Imana ego muvyeyi wacu ego himbaza worship team iri kwikorana gute n'abarongozi b'ishengero heshi twaragiye twumva intango tube tukihaguruka ngo abongere b'ishengero ngo bace batugwanya ngo vyagenze uko namwe nuko vyagenze gute dusangize ntaye gato tariko vyagenze naho mudushingira intaye kugira ngo abo bigenda nabyo bamenye ko hari handi bigenda neza intaye je numva novuga ku bwanje tiko ndareba ko kuva tukigitangura twege ku ruhande rw'iwacu mu barongozi ego intambamye ntizibura ariko nubwo ziba zihari urahura nazo kagwana intambara kugira ngo ushike aho ugomba kugera rero ku barongozi bacu bishengero dusanzwe dukoreramwo bavuga ngo nta ntambamye ndende yahabaye ahubwo intambamye yahabaye twatibaza dushaka tugaruka tw'umugwanizi aza kugira ngo kubera ko icyo twomenya nuko umugwanizi burya mu bisanzwe mu kugwanya nta kugwanya bivanye n'ivyo ofisi akugwanya bivanye niyerekwa ufise cyangwa inyenyeri yawe wewe araba imbere akareba aho ugomba gushika rero agacaza akaguteka kugira ngo arebe yuko wonanirwa rero mu kubikora nta azanye wenyene aciyizira aca muri barya abantu kugira ngo akwereke nyene kugira ngo baguce intege unanigwe ucuhagarikira aho nyene warugeze kugira ngo benshi bazotabagwa imbere ntibaze babone ubwo butabazi rero mu guca muri iyo nzira wewe bivanye n'iyere kuba ufise ntubiraba cyane ahubwo ucuvuga ati ndabonye yuko ndiko ndagwanwa ntucucira rero amaso cyane kuri barya twita ngo n'abarongozi baba bari hajya ahubwo wewe uca usenga uhagaze kuco wabonye umugwaniza ariko aratega ntuza guhangana nabo rero navuga ngo intambamye zahabaye twege ntitwazize amaso cyane kubera ko twagize amaso kuco turiko turaraba imbere tugomba gushikako nivyo muri make novuga atari vyinshi mbutse asante sana nta gikorwa na kimwe kiburi intambamye ariko ngo nyane gikorwa arakigwanira asante sana dusubire hariya kwa Aimable gato twarabonye mu mwanya wo guhimbaza no gutazira abantu bagwa hasi kubona umuntu reka arakumbagara hasi bijya navyo nebiki bijya ubwa mbere nanje navuga ntarakura cyangwa ntarakomera byarantera ubwoba kenshi imbere navuga ko ari ivyo beshe bavuganye kwemenya nivyo bigirisha ivyo bintu nivyoba ariko ikintu nagiye gutahura nuko nagiye gutahura ko iyo imbaraga z'Imana zimanutse mu bantu abantu batakaza ingufu wari usanzwe uzi ko ufise usanga watazufise ngo ari zero rero bijya byovuga ko hajya iyo usanze umuntu yaguye hasi keshi hari abantu bibaza ngo n'amadayimoni n'abazimu n'abarozi hari igihe usanga atari nabijya kuko novuga ko ata muntu numwe yohagarara imbere z'Imana afise ingufu atari Imana yamugiriye ubwo buntu rero bijya byabaye novuga ko twebwe nk'abaririmbyi cyangwa nk'abakozi b'Imana bijya ntitubyitaho cyane oya ahubwo bijya bibera abatizera ikimenyetso cyuko Imana iri kiragenda mw'icyo kibanza mwe muhera ko ari karakora mw'icyo kibanza bigatuma n'abandi bantu bumva batinya Imana mu busanzwe cyo nta kindi tubiko turakora tuba turiko turakwega ubwiza
tugahimbaza tugakwega ubwiza bw'Imana buje rero uza wumva ingufu zose zije ukatwebera mu kibanza nawe udashobora gutahura nivyo byabaye rero kijya gihe ego mushobora gutandukanya gute umuntu yaguye hasi kubw'imbaraga z'Imana canke ku bw'abadayimoni? Okay, burya abadayimoni barashobora kugutura hasi ariko ahantu hari ubwiza bw'Imana abadayimoni bashobora kuhatumbera. Oya abadayimoni iyo hari ubwiza bw'Imana nta mudayimoni. None reka ndaguha akabazo nawe, burya iyo ucanye umuriro hari isazi ishobora guza hejuru y'umuriro? Nicyo kunda ikikorokerayo n'umudayimoni radinza aza mu bwiza nka burya ntamenya niyo yarengeye. Ndakurahiye nuko bimeze ndatahuye cyo kimwe n'abandi ko muri batari babitahura twari twagize ubwoba none umuntu arapfuye noneho bigenze gute? urabona nanjye nseye nkako nokongera ko kuri ivyo burya iyo ubwiza bw'Imana bwamanutse je nkunze kubibona muri ubwo buryo. Hariho ubwiza bw'Imana iyo bwaje uvuga ngo wewe wumumenga ni nk'umuntu agukubise umwereka tuvuga ngo rero ubwiza bw'Imana iyo buje ari bwinshi buri muri ico kibanza wumumenga hariho umuntu ariko aragusita kugira ngo agute hasi. Rero agibonye umuntu aguye hasi biratandukanye cyane nk'uko yabivuze n'uwo ubwiza bw'Imana. Abo bantu fure muri kurabare barashobora gutandukanya avuga ati yo sibwo cyangwa nawe niki nta madayimoni bisanzwe. Rero biratahuritse cyane gose ubwiza bw'Imana bwaje si wowe ubucikontorora muri make bwenge bwiwe buragenda gasigara ukoreshwa n'ubwenge bw'Imana cyangwa ubwo cyo kirere kiba kiri muri ico kibanza. Yego, asante sana. Tukiri hariya kwa Aimable nagomba kumenya mu ndirimbo nyinshi zakoreshejwe n'iz'abaririmbyi bene wacu mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ndetse twarumvise indirimbo z'abaririmbyi bahane wacu ariko nta ndirimbo yahimbaza worship team twumvisemo. Abatandirimbo ziwanyu mufise? Indirimbo ziriho kandi mbere na nyinshi sinovuga si imwe si zibiri ariko kijya gihe ntacyo twakoresheje niyo mpamvu natangwe ndababwira ati burya kari nyuma rero karahinda. Ubu ndatahuye ryacu nico nashatse kuvuga. Kijya gihe nakubwiye ko yari introduction twariko turaraba twariko turatesta twumve ko byokunda. Ubu rero si bijya twabonye ubu rero twarabonye ko bikunda kandi twarabonye ko bishoboka. Ubu rero ibikorwa turiko turategura cyangwa cyo mwuno mwaka ibikorwa turiko turategura kandi vuba cyane turongera kubahamagara mwuno mwaka nyene vuba cyane turashobora kubategurira ibindi bintu bisa neza gusumba hajya turiko turabishira ku murongo kugira dukuremwo vyiza tubikuremwo bibi tuvyegeze inyuma ivyiza tuvyiyegereza. Rero tuzokoresha indirimbo nyinshi zishoboka ziwacu twihimbiye ubwacu kabisa. Yego ya naco abari kintu ciza ko abandi baririmbyi bazobona bati mu Burundi hari abaririmbyi bashoboye kuba bakurikirana ibikorwa twakoze nabo bagashobora kubishikana aho tutashoboye kubishikana. Ni kintu ciza cyane. So gusozera ikiganiro cyacu ndiko ndabona umwanya wahariwe kino kiganiro uriko utera wegereza twinjiye neza indani uratubwiye kubijanye n'ivyo muri ko murategura muri uyu mwaka wa 2026 basanzwe bakurikirana chorale yanyu bitegiki hariya kwa Samson. Byinshi mu bisanzwe nkuko yabivuze ibiri inyuma birahinda ahubwo notera intege canke no kuvunira akagohe ku bataratugurikirana yuko bodukurikirana cyane kubera ko bizoguma bica kuri iyo channel yacu na Facebook ndazi yuko bizoba biriko biracako. Rero ibiri inyuma ni byinshi cyane turiteze ko uno mwaka cyangwa Imana ivuga ngo tuva mu bwiza tusha mu bundi bwiza ntituva rero mu byiza cyo dusubira inyuma. Yemba tubona yuko ibikorwa twita ivya mbere byari byiza twitege yuko ibiri inyuma izo zari byiza gusumbya ngaho. Rero no terinege cyane abataradukurikirana n'abasanzwe badukurikirana ahubwo babwire n'abandi kugira ngo badufate ukuboko badushigikire mu buryo bwose bize bigende neza ibyo twiteze kuzoshira habona bize bije ahabona. Asante sana. Hariya kwa Aimable umuntu yipfuza
kuifatikanya namwe muri chorale himbaza asabwa iki? ubu biragoye igituma ndabivuze uku numbe ko vyoroshe nce ndara niyandikishije igituma ndabivuze uku bivana n'intambwe tugeze ku ntambwe ikomeye rero nk'iyozu no munsi duce tukwakira ego turakwakira nivyo ariko kugira ugaragare kuri podium kugira ugaragare ku makamera biragoye tuba tumaze kukwigako kandi hariho n'ama principe hari inyigisho tuguha hariho impuzu tukubwira ugure hariho nyene ibintu nk'ivyo tukabanza kuraba ko ujuri seri kuko hari abantu baza no munsi mu kwezi kumwe wamwigisho ukamutaka ingufu zawe kazonaragiye rero twarabibonye turavuga ati ntituzakwama muri ivyo tubonye n'intambwe tugezeko hariho ivyo utegerezwa gukora ego ubishoboye ni sawa ariko nitukwakira tutarakubona ari mbaye amezi make n'amezi 6 kabisa nk'akarorero jewe ivyo byose muvuze numvise ko nobishobora ariko kandi si ndi muri eglise yiwanyu ndemerewe kwakira nta kibazo ariko rega twebwe mu bisanzwe dushaka ko ubwami bw'Imana bwaguka simpaka bibiri bivuga ngo nimugende muvuge ubutumwa bwiza kugera ku mpera z'isi simpaka reko twokoranira muri eglise wacu gusa natwe turasohoka ni byiza ahubwo gusohoka tukagura ubwami kugira tukwege beshi bibiri bivuga ngo ninamanikwa nzikwegera ko bose rero kubera ntitwoguma hajya ahubwo tukiteza kugenda gushika ku mpera z'isi rero simpaka muri eglise wacu ufise uwo muhamagaro urahawe kaze ariko hariho ibisabwa yego ivyo bikeneye aje inbox muvugane yego birumvikana cyane je twanayigeza ntasha jewe si nduwo muri eglise iwanyu ariko ndumva no bishobora rero numvise yuko mwonyakira ariko hari kandi kantu bita kagobora njya ubuze ariko hari bisabwa ivyo navyo uca wumva nyene nukwegera mwebwe nk'abarongozi nuko ikiganiro cacu kiriko gisa nikiye kurangira musaza mukora mu ishengero ryayo aho dukorera ni mu Gasekebuye bahita Dynamic Synagogue of All Nations heshi bahazi kuri Dynamic ufashta donc ufata direction ya Musaga ucubabwira bagusige ufashe bisi ucubabwira bagusiga ahantu bita kujya Gasekebuye ucibona aho vyanditse Dynamic Synagogue of All Nations ego ramutsa rero batanu bari muri komite yanyu abo musangiye uburongozi muri himbaza worship team icyambere ndakunda umwungere wanje ndaramukije Pastor Mushitsi ndaramukije mvuga butumwa bita Jando ndaramukije Samso Jando yarampezage nujya mu yari yambaye costume ya bleu yararongoye program yari mu MC big up sana nanje ntasho zanje zimushikiye yarampezagiye cyane ndaramukije Samso naho turi kumwe nanye ndamukunda n'umurongozi wanje ndaramukije Olivier no bita uturongoye cyane mu gisata cy'amahombe bamwita Joseph kabisa n'abandi dukorana umurimo w'Imana bose ati Aimable aramukije ba mama Kingi araramukije tarabakunda kabisa Samsung aho nawe tasha batanu naho nubumenga yabamaze hano mumenga yabamaze ariko baracyariho ndatahije pastor wacu dusabero gira medali nawe nyene n'umuvyeyi wacu kuko ndibuka ko tugitangura bino bikorwa niwe yari pastor wacu yadutera intege akavuga ati tera muji imbere twatanguye turi abantu babiri tuduga batatu baza baragwira ariko no musigeze mu bantu 40 urumva ko turiko turatera intambwe rero sinwo mwibagira nawe ndamutahije cyane pastor wacu dusabero gira medali hariho umuvyeyi wacu nawe nyene nubwo muri kino gihe hatakiri ngari mu gihugu cya Kenya ariko nawe sinwo mwibagira mami wacu mama pastor mama apotre mami wacu nawe nyine ndamutahije gose ahari yakire nanje ntasho ayakire gose cyane ego hariho nabandi hari uwo bita mutumishi tutazira mutumishi nawe nyene ahari yakire ntasho rero n'abaririmbyi dusanzwe turirimbana hari abo baririmba muri korali yo mu gatondo cyangwa ikiriti yo mu gatondo nabo nyene muri rusangi nka Amazing Grace
bose ndabakiriye ndabatahije cyane gose bose hamwe mvugiye muri rusangi n'abandi baririmbye cyane dukorana muri kino gikorwa umwe wese hari zino bavuga amazina ndabamare kubera ko umwanya tabizi ko ntukizwa ariko bose hamwe muri rusangi ndabatahije cyane n'abatuzi bose. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.